ashikirije. Ku mazina yitwa NKUNZIMANA Pierre, abasaga n'umuyobozi w'ishuri shingiro ya biga kabiri. Yego, abagize ishyirahamwe APROJFEV bahejeje gutanga inyigisho zerekeye kugira isuku mu gihe cy'ubutinyanka ku banyeshuri bo kuri ino shure. Mbega ico gikorwa mwebwe mushakiriza? Yego, ico gikorwa tushakiriza cane, turagishimye kubera impamvu ya mbere tugishimye nuko nkuko mubibona twebwe abaregwa dufise kwa rino shuri ryacu si abaregwa bava mu miryango yishoboye, hamwe umuntu yovuga ko ibintu inyigisho mwiza baba bashobora kuzironka muhira. Nko muri benshi sinkekeranye ko mbere bimwe bashobora kuba bavyumviye ngaha, nk'inkuru bari bafise zari za nkuru umwana abwira uwundi cyangwa umwana yumva mwirabara, ariko nta nkuru y'imvaho benshi nibaza ko bari bafise. Ico nico rero gikuru umuntu yoshiramo izi nyigisho. Intumbero yatumye dutunganya zino nyigisho nk'ishirahamwe APROJFEV, intumbero ya mbere ni ukugira ngo twigisha abanyeshure bamenye vyinshi n'ibikenewe ku isuku mu gihe c'ubutinyanka. Tubigisha rero iryo suku mu gihe c'ubutinyanka kugira ngo babimenye, za nyigisho bari basanzwe bafise canke ya makuru bari basanzwe bafise ava hirya no hino mu kibano no mu bandi bagenzi babo zihere, hanyuma ba applique canke bashire mu ngiro ibintu biri ivyo. Nico ahakuru tuba dushaka. Hanyuma ikindi naco tuba dushaka kandi yuko banabisasagaza muri bagenzi babo mu kibano, bakamenya vyinshi kubijanye n'ibihe bidasanzwe umwana w'umukobwa canke umugore akomeye abwirizwa gucamwo, ari vyo bihe vy'ubutinyanka, ari bihe bidasanzwe ku mukobwa canke ku mugore, kuko ari navyo bimuha icizere n'imiburiburi nko ku 80% yuko umwigeme canke umufasoni ashobora kurondoka. Rero iteka ry'umufasoni ni ukurondoka, iteka ry'umukobwa ni uko azorondoka muri kazoza mu gihe gikwiye. Rero ahakuru n'ivyo tuba dushaka gukora. Hanyuma ikindi kandi ico tuba dushaka kugira ngo banamenye ni inyifato bagira muri ivyo bihe. Iyo umwana w'umukobwa amaze gukura, amaze kuja muri ivyo bihe vy'ubutinyanka, birasabwa yuko ahindura inyifato, akamenya ivyo akwiye gukora n'ivyo adakwiye gukora, akamenya uko yigengesera ahaja hose mu buzima bwiwe bwa misi yose, akirinda yuko ashobora gutwara inda z'indaro. Hariho abazitwara mu kutamenya, kumbure kubera badafite inyigisho zihagije kuri ivyo bihe vyabo, ugasanga barakubaganye canke ugasanga birafise ukundi kuntu bibashikiye, baratwaye zanda z'indaro, izo nazo zigatuma bashobora guheba ishure ntibashike hahandi bari bifuza kugera. Rero niyo ntumbero yacu kugira ngo dushobore kugabanya izo nda z'indaro zikunze kwibonekeza ku mashure, kumbure bishobora kuba bituruka ku kutamenya ibihe baba bagezemo canke imibiri yabo ko ifunctiona canke uko ikora. Hanyuma ikindi kandi ni kugira ngo tubarinde n'ingwara zishobora gufatira mu bihimba vy'irondoka mu gihe bokoresha ibikoresho bitabereye mu gihe c'ubutinyanka. Duca tugira ko rero mu gihe tuba twabigishije izo nyigisho tukaziherekeresha kubaha udutambara tw'isuku mu gihe c'ubutinyanka twatundi nyene twagenewe ivyo bihe bita mu gifaransa cotex. Tubahereza tugerageza kuduha abana canke abanyeshure n'abandi bose tuzohava dushikira mu gihe kiri imbere badafise amahirwe yo kuronka ubwo butambara, biturutse ku mikoro make, biturutse ku gutinya kudusaba abavyeyi nk'uko twagiye turabibona mu biganiro twagiranye n'abo bana, n'izindi mvo zitandukanye zishobora gutuma uwo mwana w'umukobwa aja mu bihe vy'ubutinyanka ataronka ibikoresho bibereye muri ico gihe. Rero iyo tubigishije isuku barabimenya yuko hariho ibikoresho nyavyo babwirizwa gukoresha kugira ngo bamererwe neza, amagara yabo abe meza.